yari yavuze ati igitero cavuye hanze. Ejo ngira ngo nararonse umwanya wo kubivuga hakiri kare mu maguru masha. Benshi nivyo bariko baranuza inkuru bagomba gutera ubwoba abarundi n'abarundikazi n'abanyamahanga mbere baba hano mu Burundi, bavuga ngo ni ibitero bivuye hanze. Aho hanze sinzi hariho, none iyo biva hanze byaca bihora ajya amasaha no munsi ntibibandana. Hari umuntu atera amasaha makeya agaca zimangana, uwo muntu hamwe yoba yaravuye hanze nawe nyine bafise ingufu nke. Rero nibaza niyo mu gitigiri nabahaye yaza uvuye hanze atera ntihabura uwo bafata canke bica. Mwumva yuko ata bintu byo ku rundi ruhande rw'abateye nabahaye, ni kuvuga rero atavyo ndabahaye, ni kuvuga ntaba barimo. Aba bashatse kubivuga n'abashatse gutesha umutwe abantu bumvise ibisase nka bijya biriko biravuga, bibaza bati noneho n'abateye mugabo no baremeshe rero yuko atari byo, ntabavuye hanze bateye namba. N'umuriro waduse mu biko by'ibikoresho bya gisirikare hanyuma bica biraturika, kandi mwarumva yuko byajana n'inzira imwe, icyo bita départ na arrivée, nta ibintu byo gusubizanya échange de coup de feu byari. Aho rero kubazi abafite notion na dukeyi twibijanye na gisirikare baca bavyumva, kandi n'igihe ndabibabwiye bace babitahura, barana yuko vyari vy'ukuri. Abo bariko bagomba kubinuza ko ari ugomba gutera ubwoba abantu babe baracika ivutu bahunge. Mugabo aho tugiriye kajya kantu umwana nabonye yuko benshi babisamye neza, baca barumva ivyo ari byo kandi barabitahura, ari naco gituma baraye mu zabo barasinzira biraboneka.